Nshuti bakunzi muriko muradukurikirana ndabaramukije. Ku musi wa mbere igenekerezo rya 8 Gitugutu umwaka w'2018 umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA yaratanguje icese i Butihinda mu ntara ya Muyinga mu karere ka Masaka ibikorwa byo gucukura ubutare bw'inzahabu n'ubundi butare bijanye ku buhinga bwa kijambere, ivyo bita exploitation industrielle mu rurimi rw'igifaransa, icukugwa rigiye gukorwa n'ishirahamwe African Mining Burundi. Kaze rero muri kino kiganiro aho tubayagira no kubindi bikorwa bitandukanye Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu yaranguye mu bisata bitandukanye muri iyo misi heze, nko kugura icese inyubakwa zitandukanye mu ntara za Bubanza, Muyinga, Kayanza na Cibitoke, inyubakwa zubatswe mu ntumbero y'ihimbazwa ry'imyaka 56 irangiye igihugu cacu c'Uburundi cikuyeko intwaro y'abakoroni. Turaja kubayagira no kubijanye n'umusi abarundi bari baramutse bibuka igandagurwa ry'Umuganwa atar'umugani Rudoviko Rwagasore yaharaniye intara yo kwikukira. Ibirori vyabereye hano mu gisagara ca Bujumbura birongowe na Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu. Mu gisata kijanye n'imigendanire n'ayandi makungu, ku musi wa mbere igenekerezo rya mbere Gitugutu uyu mwaka w'2018 umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA yarakiriye ugiye guserukira igihugu c'Ubudagi hano mu gihugu cacu c'Uburundi. Ambasaderi Michael Heisler agiye guserukira igihugu c'Ubudagi mu Burundi akaba yaraje gushikiriza umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA ikete rimugena muri ayo mabanga. Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu akaba yaramukeje muri ayo mabanga, aca musaba gufasha mu gutsimbataza imigendanire y'Ubudagi n'Uburundi, atibagiye no gusigurira ibindi bihugu vya Buraya ingene igihugu cacu c'Uburundi kimeze. Kurikira Alain Diomede Nzeyimana icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Nyacibara umukuru w'igihugu yibukije yuko babasubiriye mu vyo ubukoroni bavyitwayemo nabi, bakaba barashoboye no gushira mu kuzana amacakubiri mu gihugu. Akaba yasavye kandi yuko ubudagi bwogira ibishoboka vyose kugira ngo busobanure uko igihugu kimeze, hanyuma bugerageze bubwire ibihugu vyo mishirahamwe vya Buraya kugira ngo batahure neza, ntibagume bakurikira ububirigi mu mabi babandanya kutugirira, kuko nubo bandanya babika kandi bafasha abantu batembagaje ubutegetsi haba muri 2015 haba no mu myaka yatanguye. Ati rero turizera yuko muzobandanya kudushigikira nkuko mwavyemeje. Ati turabasavye n'ukuri murabe ikintu mushobora gukora. Serukira Ubudagi mushasha nawe akaba yemeje neza yuko azokora ibishoboka vyose kugira ngo imigenderanire hagati y'Uburundi n'Ubudagi igende neza, kandi n'imigenderanire iri hagati y'Uburundi n'ishirahamwe ry'ibihugu vya Buraya igende neza. Kwigenekerezo rya kabiri Gitugutu naho umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA akaba n'umucamanza kizigenza yaruguruye icese umwaka w'ubutungane umwaka w'2018 ushira w'2019. Ibirori vyabereye mu ngoro y'amakoraniro yo mu Kigobe.
mu ijambo ryashikirijwe n'umushikiranganje w'ubutungane Aimé Laurentine Kanyana akaba yabanje kwibutsa abarundi n'amakungu ko igisata c'ubutungane mu gihugu cacu c'Uburundi gikora neza cane kandi ko abene gihugu bitura ico gisata kandi bagaheza bagatunganirizwa. Akaba yamenyesheje kandi ko hariho abahunga ubutungane kuko baba bakoze ivyaha. Akaba yavuze ko ubushikiranganje bwakurikiranye ibijanye n'imanza zitari nke, aha tukavuga nk'imanza z'amatongo zigira ku 6,259 zaciwe zongera zirashigwa mu ngiro ku bice 98%. Ngo hakaba harashizweho kandi n'umugwi wamaho ujejwe gukurikirana imanza z'abafungwa, umugwi wagize uruhara mwishigwa mu ngiro ry'ikigongwe c'umukuru w'igihugu, aho abafungwa barenga 3,000 barekuwe, ivyatumye igitigiri c'abafungwa mu mabohero kigabanuka n'ibindi. Aimé Laurentine Kanyana arongoye ubushikiranganje bw'ubutungane akaba yarashimiye Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu kuri iyo ngingo nziza yafashe, akaba yamusabiye kwamana uyo mutima w'ikigongwe. Mu ijambo nyamukuru ry'uyo musi, umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi akaba n'umucamanza mukuru Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA yaragarutse ku civugo c'uno mwaka arico ubutungane bwiza ni inkingi y'iterambere. Ati kurya amahoro n'umutekano ariko arahara mu ruganda ntibacura ngo n'ubutungane niko kuko. Ati atabutungane nta terambere rishoboka. Akaba yasavye abakora muri ico gisata kwirimbura maze bakigira inama yo gukora neza. Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu akaba kandi n'umucamanza kizigenza yarabahaye kandi n'izindi impanuro zitari nke zifatiye na cane cane kwama bisunga akaranga mutima k'umwuga bajejwe. Turakejwe ubutungane twongera tumusaba kushiriza n'izindi ntambwe kugira ibangiro ishikweko. Bisaba ko umwe wese yumvisha aterereye agakora yivuye inyuma na cane cane mu kugwanya iturire, ubunebwe, impinga yanje, kudindiza imanza, guca izangondagonde n'ubundi bumegito bwose buteyiceye ubutungane. Turanegura ingendo igayitse y'abacamanza n'abandi bakora muri ico gisata c'ubutungane bamwe bamwe badindiza imanza. Dusabye ababijejwe ngo bakurikirane hafi babumvishe ko bategerezwa guhindura ingendo byanse nabo bahabwe ibihano basha. Uno munsi tubonera akaryo ko kubararika kuva kuri sentare y'intango kugeza kuri sentare Inyubakwa, umuzibire ibirenge byose nimbe ubwitwazo uko ariko bose abatoza Uburundi bafatiye ku tunenge twibonekeza mu gisata c'ubutungane. Murangiza muzirikanye ko amakungu abahanze amaso, mubahirize amategeko n'amabwirizwa, mudasize inyuma amasezerano mpuzamakungu Uburundi bwateye kw'ikumu kugezaho amakungu azofata icitegererezo. Muri ivyo birori kandi Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu akaba yaratanze ubushimwe ku bakozi bo muri ico gisata c'ubutungane bitanze gusumba abandi mu kurangura amabanga bajejwe. Abakozi bagera ku 10 bo muri ubwo bushikiranganje bakaba rero aribo bagomwe mu guhabwa impapuro z'iteka. Ku musi wa gatanu igenekerezo rya gatanu Gitugutu, umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA yaragendeye intara ya Bubanza muri rwa rukurikirane rw'iyugururwa ry'inyubakwa zitiriwe imyaka 56 irangiye Uburundi bwabuje intara yo kwikukira. Akaba rero yatanguriye ico gikorwa muri zone ya Muzinda, komine ya Rugazi, aho yuguruye ishure ryisumbuye ry'akarorero ry'ubuhinga bwo guhingura umwimbo w'ibiterwa technique agroalimentaire do Muzinda. Iryo shure rikaba rifise uburaro bw'abigeme baturuka mu ntara za Kayanza, Cibitoke, Bubanza na Bujumbura. Ibikorwa vyo kubaka iryo shure ngo bikaba vyafashijwemwo n'ibiro vya Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu hamwe n'ishiramwe ryo muri Korea y'Epfo. Iryo shure rikaba rifise naho bazokwigira ubuhinga bwa none informatique. Komine ni kwanje, aumve, komine ni kwawe, aumve.
komine ni rwacu amve nimuze tuyikorere amve komine yawe abavyeyi niho bakuvyariye eho byanku byemera niho wataye uruzogi ubyanku byemera aho nyene niho wakuriye ubyanku byemera aho niho wiza amashure ubyanku byemera sona sokuru bakuriyaho. Muri komine ya Mpanda naho ku mutumba wa Musenyi umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA yaruguruye icese inyubako yo kubikamwo umwimbu w'umuceri, inyubakwa yegukira abene gihugu bahurikiye muri koperative twizigirane. Iyo nyubakwa ngo ikaba yubatswe ku mfashanyo y'ikigega FIDA. Ku mutumba wa Murengeza muri yo komine nyene ya Mpanda yaruguruye kandi ivuriro rikuru, ivuriro ryubatswe n'umugwizatunga azwi ku izina rya Desire Minani aturuka mu ntara ya Ngozi. Muri iryo vuriro hakaba hakorerwamwo ibikorwa bitandukanye, aha tukavuga nk'aho bakirira abavyeyi baje kwibaruka, aho bakirira abagwayi, aho baraza abagwayi n'ibindi. Komine ni rwawe amve Avuye imurengeza umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA yaciye yerekeza ku mugwa mukuru w'intara ya Bubanza, aho yuguruye icese inyubakwa idasanzwe y'ibiro by'intara ya Bubanza, inyubakwa igerekeranye gatatu ifise mbere n'inzu yo mu kuzimu imwe bita KIVI mu gifaransa. Amaboko mu muzu dukorera Uburundi fikura kagaye ora Uburundi korera igihugu cawe ora ugikorera igitera imbere ora ugikorera igitera imbere ora iki gihugu ni wewe wo kugikorera ora umunyamahanga azogikorera ora ni wewe wo kugiteza imbere ora Uburundi korera igihugu cawe ora fikura kagaye ora Uburundi butera imbere ora ugikorera ugatanga ora ugikorera makungu atanga ora isi yose hanze tanga ora amaboko mu muzu dukorera Uburundi fikura kagaye ora. Iyo nyubakwa ikaba yubatswe ku mafaranga agera ku miliyaridi n'igice c'amafaranga y'amarundi yavuye mu nguvu z'abene gihugu bibubanza, imvukira, inshuti n'abakunzi b'iyo ntara, bafashwe mu mugongo kandi n'ibiro bya Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu byabafashije mu bitari bike. Iyo nyubakwa rero ikazokorerwamwo ibisata bitandukanye byo mu ntara ya Bubanza, nayo iyo nzu yo mu kuzimu bita KIVI ikazokorerwamwo amanama. Umukuru w'inama nshingamateka nyakubahwa cyane Pascal Nyabenda asanzwe nawe nyene ari imvukira ya Bubanza, akaba kandi ari nawe yararongoye komite yakurikirana ibikorwa byo kubaka iyo nyubakwa, akaba yavuze ko arakanyamuneza kuri uwo wese yitanze kugira ngo iyo nyubakwa ishobore kubakwa. Turanezerewe cyane kubera ko iyi nyubakwa twari tuyubatse igihe kitari gito, haraba kugurura ibindi bikorwa byaranguwe mu ntumbero yo kwigina isabukuru yo kwikukira, mugabo twebwe ugasanga ntituraheza. Ubu rero kubera ko turangije kino gikorwa nk'abavuka ntara turanezerewe cyane, kandi tukanezerwa nuko Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu yatwemereye kuza kugurura ino nyubakwa uno musi. Mu ntumbero yo gukengurukira Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu ku vyiza adasiba gukorera intara ya Bubanza, abanyabubanza baserukiwe na bonamatari w'iyo ntara bakaba baciye bamushikiriza utuganuke tugizwe n'inka indwi, izo nazo bakaba bazise ya Muco, ya Nyenyeri, ya Muteriteka, ya Kigongwe, ya Mutankabandi, ya Ngirinama n'iya Mugwiza, hamwe rero n'ibisimbo birimwo ivyimburwa bitandukanye, umugenzo uri mu mico n'akaranga byamye biranga abarundi kuva na kera na rindi, aho bamye bagemuriranira bakagabiranira. Aracuye umwongere mwiza yacuye aragenda n'ibikurutu n'inyobozo ku rutugu umwongere mwiza arashinesha. Mu
gisata c'uburimyi n'ubworozi naho umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA ku musi wa gatandatu igenekerezo rya gatandatu Gitugutu yazindukiye mu murima wiwe w'akarorero uri ku musozi wa Rutanga zone Ngoma komine Gashikanwa intara ya Ngozi aho yabandanije guteragira imbuto muri kino gihe c'agatasi. Imbere rero yo gutangura ico gikorwa cyo guteragira imbuto zitandukanye Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu akaba yabanje gusaba Imana kugira ngo ihezagire ibiganza by'abarundi bose bariko barateragira mu gihugu cose muri kino gihe c'agatasi. Muri myujunisi twarenze kugira kandi tuje gushima no kiyengurwa no munsi mwiza nakindi gituzanye no munsi atari gusengera imbuto zigiye kubanda ziteragirwa mu gice cyose c'Uburundi. Turekanyiza imbuto rero mana yacu turazi yuko ubushobozi n'ububasha bwawe bukora mu mbuto dutera mu kwizera izi mbuto dushite ibiganza byacu bihezagire byo guteragira bose uhezagire ibiganza byabo uhezagire kandi mana yacu nabagiye guteragira mu gice cyose c'Uburundi imbuto zacu zose ugiye guteragira zimezwe nawe zikuzwe nawe zamishwe nawe tubanza gushima no gukingura ukuntu waduhaye imvura nziza n'akazuba kize n'akaga keza mu mpeshi mu gatasi biherutse. Turagamaga inkimana yacu no musi rero yate mu kwezi kw'icumi turi guteragira zino mbuto n'ubu turahezagiye ikirere c'Uburundi uraduha imvura nziza n'akazuba keza n'akayaga keza maze no mbuto zateragirwa zimezwe nazo zamishwe nawe maze turonka imusesekara abazofungura nazo zokoramwe bose bazofatwe n'ubushobozi bw'Imana baguhindukira kumenye bagukore gumeko. Turasenya Imana yacu ikirere cyose c'Uburundi ugihezagire turasenya imbuto zose guteragira cyose c'Uburundi uzihezagire amaturaze neza yuko turakwiteze nk'Imana yacu uzodumwe mu mwiza kandi umwimbo twafungura uzodukiza ingwara zose ziri mu miri yacu zo tubambare inkomezi nk'inkukuma tugukora iguhe cy'icubahiro ubu nibe bidashira n'imizina ya Yesu Kristo twigusabye kandi tuvyizeye amen. Arangije gusengera imbuto Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu ari kumwe n'ibibondo vyiwe abene gihugu umushikiranganje w'ibidukikije n'uburimyi n'ubworozi abayobozi bakuru mu bisata bitandukanye muri ubwo bushikiranganje hamwe rero n'abayobozi b'uburimyi n'ubworozi mu ntara zose zigize igihugu cacu c'Uburundi bari baje kurahura ubwenge kubijanye no gutera imbuto hisunzwe ubuhinga bwa kijambere bwo kugwiza umwimbu. Bakaba rero baciye bateragira imbuto zitandukanye z'ibigori ku buringanire bw'ihegitari ubwishaza mu murima w'igice c'ihegitari ibiraya mu murima w'ihegitari ibiharage vy'ibirembegwa ku buringanire bw'ihegitari hamwe rero n'imyumbati. Muri ico gihe nyene Sebarundi yariko arateragira imbuto haribonekeje igitangaza hejuru mu kirere urugori rukikije izuba ikimenyetso c'umuhezagiro w'Imana muri ivyo bikorwa barimwo no ku Barundi bose. Dusenga kuko Imana yakunze Burundi yatumye itanga amahoro ibujumbura kugira ngo ubumwe bw'abarundi buzabe mu mahoro n'umutekano. Yakunze gusenga kwabo bituma itanga umukuru w'igihugu mushya imugaragaza imbere y'abarundi imugaragaza imbere y'amahanga dore ubwiza bw'Uwiteka Mana bagaragaye mu gihugu. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA akaba yarishikiye kandi mu murima wiwe w'imyumbati kwereka abo bajejwe uburimyi n'ubworozi ingene uyo murima watewe ku buhinga bwa kijambere uteye igomwe. Akaba yabasabye kugenda kugira ubushakashatsi ku mboga z'isombe kugira ngo barabe ukuntu zohingurwa gutyo zize zirashogwa no mu makungu nk'uko bisanzwe bikorwa mu bihugu bimwe bimwe dusangiye akarere. Muri urwo rugendo rwo kurahura ubwenge mu murima wa Sebarundi akaba n'umurimyi mworozi w'akarorero yaraberetse kandi akamaro k'imikobeko ifasha kubika amazi kugira ngo no mu gihe imvura ibimaze igihe itagwa imirima ishobore kuguma ifise akabombera. Inyuma rero yo kubereka n'ubundi buhinga butandukanye akoresha muri iyo mirima yiwe y'akarorero Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu akaba yavuze ko abasanzwe bakorera muri iyo mirima
bahurikiye mu mashirahamwe nabo nyene bahungukira ubumenyi bwo kurima kijambere bagaheza mbere bakaja no kubishira mu ngiro mu mirima yabo. Akaba rero yahamagariye abo bayobozi b'uburimyi n'ubworozi kuja mu ntara barongoye mu barimyi gushira mu ngiro ubumenyi barahuye muri uyo murima wiwe w'akarorero. Inyuma y'ivyo bikorwa umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA yaciye aja ku mutumba Kabasazi muri komine ya Mwumba mu ntara ya Ngozi aho yuguriye icese inyubakwa yo kubika mu mwimbu. Inyubakwa yubatswe n'abenegihugu mu bikorwa vy'iterambere rusangi ikazoba ari kigega c'intega bizoza co kubika umwimbu wo gufasha abantu aho nikora bo muri iyo komine ya Mwumba. Mu bijanye no guhimbaza Imana naho umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA yarifatikanije n'abakristo bo mu ishengero ry'urutare ry'ibuye muri komine ya Mwumba mu ntara ya Ngozi mu gisabisho cyo ku munsi w'Imana wo kuwandwa Gitugutu umwaka w'2018. Amashi menshi kumara yacu. Inyuma y'ijwi ry'inzamba y'amahoro Nyenicubahiro umukuru w'igihugu akaba ariwe yaciye atanga inyigisho zo kuri uyo munsi. Imana yavuze muzokwa mubuza inzamba umunsi mukuru w'Imana bisigure umunsi ugira indwi ngo muzamwe mubuza inzamba kandi barayivuza mu gihe cy'umunsi mukuru wa yubile imyaka 50. Inzamba yaravuzwa ukwezi utanguye. Inzamba yaravuzwa umwaka utanguye. Inzamba yaravuzwa niko Imana yari yarategetse mu gutanguza urugamba. Inzamba yaravuzwa kandi nkuko Imana yabitegetse mu guhagarika urugamba. Inzamba kandi yaravuzwa ihamagarira abantu bayo kumva ikigomba kubahishurira. Zo zamba zose nkuko muzumvise muzakire. Akaba yarasubiye kwibutsa abarundi ku mwaka w'2018 abarundi bawuronkeyemo amasezerano adasanzwe, umwaka w'umuco w'Imana ku Burundi n'abarundi, na cyane cyane ko Imana yabaye ububasha bwo kunesha umwansi iyaturuka hose. Uyu mwaka wa kabiri ni umwaka udasanzwe. Uyu mwaka wa kabiri twawuronsemo amasezerano adasanzwe. Uno munsi Imana yahamagara kwanza kuyabibutsa. Kuyibutsa abarundi bose ndetse n'abakunzi b'Imana aho bari hose ku isi. Imana yadusezeraniye ngaha mu Burundi kuno mwaka ari umwaka w'umuco w'Imana ku Burundi no ku Barundi. Imana yadusezeraniye ngaha mu Burundi kuno mwaka wa kabiri ijye gutandukanya umuco n'umwiza. Imana yadusezeraniye kuno mwaka wa kabiri ko ari umwaka w'agakiza kadasanzwe ku Burundi no ku Barundi. Imana yadusezeraniye kandi kuno mwaka wa kabiri ko ari umwaka wo kubaduka, umwaka w'iterambere, umwaka wo gutotara. Hari ivyawe, hari ivy'Uburundi byari vyumye, byari bikakaye. Imana mu mwaka wa kabiri hagurutse gutotahaza. N'ivyo wawe birimwo.
Imana kandi yaduseze kuno mwaka wa kabiri ari umwaka wo kubohoka. Ibiboshe abantu, ibiboshe abashengero, ibiboshe ibihugu sibiki. Ariko Imana yasezeranye w'igihugu cyacu cy'u Burundi kuno mwaka wa kabiri ari umwaka wo kubohoka. Umwaka wo gucagagura iminyororo n'imigozi yose yariboshe igihugu cy'u Burundi n'abarundi. Kuronka amasezerano ni kimwe, kuyateramira n'ikindi kintu, no kuyashikamwe n'ikindi kintu. Imana kandi yaduseze kuno mwaka wa kabiri ko ari umwaka wo kwemererwamwo n'Imana. Ntabwo ari kwemerwa n'abantu, eka Imana yasezeranye igihugu cyacu cy'u Burundi kuno mwaka wa kabiri ari umwaka wo kwemererwamwo n'Imana. Ngaya amasezerano Imana duhaye muno mwaka wa kabiri. Ejo bundi dusozereye ayo masezerano twayaronse mu Kayanza kuri stade Agatwaro duheje gikorane cya kimaze iminsi 6. Ejo bundi turi mu masengesho ikarusi ibuhiga dusozereye gikorane cya kimaze iminsi 5 hari ku munsi w'Imana nyene. Imana duhaye amasezerano itariki 26 ukwezi k'umunani uyu mwaka wa kabiri yuko Uburundi n'abarundi iduhaye ububasha bwo kunesha ubushobozi bw'umwansi bwose. Imana kandi yadusezerane yuko igiye gutobora iriba mu Burundi rigiye gukiza amahanga. Imana yasezeranye. Imana kandi yadusezeraniye ico gihe, yadusezeraniye yuko Uburundi n'abarundi ingabire yaduhaye igiye kuzikoresha ibikomeye ku isi. Imana kandi yadusezeraniye yuko Uburundi n'abarundi urukundo Imana yadukunda igongerereje. Abansi bashake batwanke canke badukunde, ngo dukunda canke boreka, urukundo Imana yadukunda yaragongerereje. Yaragongerereje kandi ugiye kubibona. Imana kandi yadusezeraniye yuko uburake bwayo bwari ku Burundi no ku barundi bwose ibusubije inyuma. Mwibuke neza twaronse ayo masezerano mu kwezi k'umunani. Imana yaradushyuye ko ari ukwezi ko gushimanya gushima, ko gusenganya gusenga. Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu akaba kandi yaratangarije abarundi ku kwezi kwa Gitugutu ari ukwezi kudasanzwe, ukwezi kw'akanyamuneza n'intsinzi y'Imana. Ukwezi kw'icumi turakwinjiyemwo. Uwo n'umunsi wa mbere ugira indwi wo mu kwezi kw'icumi. Uku kwezi kw'icumi turimwo guherekeje ukwezi kw'icenda twaraye duhejeje. Imana yadusezeraniye ko ari ukwezi wo kwakira ihumure n'indemesho vy'Imana ku Burundi. Kandi Imana yadusezeraniye yaduhishuriye yuko ari ukwezi wo kw'icenda twaraye dusozereye bwo kubona no kwakira intsinzi z'Imana. Burya kubona no kwakira intsinzi z'Imana hari ibindi bintu bikurikira mu bihe vy'Imana. No kwezi kw'icumi twaraye dusimbiyemwo. Inyuma yo kwakira no kubona intsinzi z'Imana kuno kwezi kw'icumi no kwezi kumunezero kw'akanyamuneza y'intsinzi y'Imana. Imisi yose intsinzi z'Imana zishoregwa n'umunezero no guhimbagwa. Mwakira umunezero w'Imana. Afatiye ku majambo ari muri Zakariya ikigabane ca 8 umurongo wa 18 gushika ku wa 19, Sebarundi
akaba yavuze ko ukwisonzesha mu kwezi kw'icumi kuzobera abarundi umunezero w'Imana, aca bahamagarira gukunda ukuri n'amahoro. Afatiye kandi ku vyanditswe mu itanguriro ikigabane c'8 umurongo wa 5 ahavuga ukuntu amazi agenda arageruka ubudasiba gushika mu kwezi kw'icumi, imisozi yari yarengewe n'umwuzurira. Muri uko kwezi kw'icumi ngo batangura kubona udutwe tw'imisozi yari yamizwe n'amazi. Akaba yavuze ko muri uku kwezi kw'icumi, ukwezi kudasanzwe kubizera Imana, abarundi bagiye kubona utwo dutwe tw'imisozi. Aha agafatira ku mwana w'imyaka 11 avuga ubutumwa bwiza, icerekana ko imitima yacu itangana ku munzani w'Imana. Imitima yacu ntingana ku munzani w'Imana. Tumenye kugendera mu bihe vy'Imana. Ubwo bwa mbere maze imyaka 55 je mvutse mbonye umukozi w'Imana w'imyaka 11. Kubera ko duhwana no musi jewe magara igihugu cy'u Burundi imbere y'Imana, tugakwanira ngaho no musi tariki 7 z'ukwezi kw'icumi, musi ugira 7. Kubera iki? Kugendereza ibihe vy'Imana. Kubera ko ataje mu 2005 cyangwa na 10 cyangwa na 12 tugahwana no musi mu mwaka wa kabiri, umwaka w'ubuco w'Imana. Kubera karonsi yo ngabire ku myaka 11, umwaka gutandukanya umuco n'umwiza. Kubera iki? Kubera iki? Aho Imana igiye kuzokoresha ingabire z'abarundi n'Uburundi bidasanzwe ku isi. Mbe wibaza ko abana bafite imyaka 11 bavuga ubutumwa bwiza ku isi bangana iki? Bangana gute ku isi? Bangana iki? Tubanyabwenge tugendere mu bihe vy'Imana. Numvise nezerewe cyane. Nimba atangwe kuboneka umwana avuga ubutumwa mu isengero, n'umukuru w'igihugu akaza kumviriza, bisigura ko imyaka 5 azoboneka kuko intango y'ubuhanza n'amasoso. Intango y'ubuhanza n'amasoso. Imboneka rimwe mu Burundi. Kubera iki ufite imyaka 50, 60, 40 izo ngabire zitari muri wewe, kuko nimunganye ibiro byo kwizera no gukunda Imana ku munzani w'Imana. Udusozi, imitwe y'udusozi iraboneka. Hari umwuzure. Be murabona mu munezero w'Imana hari udusozi, udutwe tw'imisozi dutangwe kuboneka. Nujya mwana n'umutwe udusozi duhe turaboneka. Akaba rero yasavye abarundi kwama bakoreshwa n'Imana no kwama bari mu rutonde rwayo. Akaba yavuze ko umunezero w'Imana utandukanye n'uw'abantu, kuko uw'abantu ari uva ku isi. Ati umunezero w'Imana n'umutahe, ingabire, impembo n'intsinzi biva ku Mana. Ivyo navyo ngo bikaba bitizana, umwe wese rero agatekerezwa kubigiramwo uruhara kugira ngo bishobore kuboneka. Mu gitondo cyo ku musi wa mbere igenekerezo rya 8 Gitugutu uyu mwaka w'2018, umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA akaba yazindukiye muri komine ya Butihinda, intara ya Muyinga, ku mutumba Masaka mu gikorwa cyo kugura icese icukugwa ry'inzahabu n'ubundi butare bijanye hakoreshejwe ubuhinga bwa kijambere, ivyo bita exploitation industrielle mu rurimi rw'igifaransa.
icukugwa rigiye gukorwa n'ishiramwe African Mining Burundi. Ahejeje gusigurirwa ibijanye n'icukugwa ry'ubwo butare hamwe rero n'ikarata yerekana uturere twose turimwo ibibanza bizocukugwamwo ubutare muri yo komine ya Butihinda, Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu akaba yaciye atanguza icese ibikorwa nyezina by'icukugwa ry'ubwo butare. Mu birori nyezina byabandanirije ku kibuga ca zone ya Buvumbi muri yo komine nyene ya Butihinda, urongoye ishiramwe African Mining Burundi akaba yiyemeje ko iryo shiramwe rizokora gisunga amategeko n'ineza y'abene gihugu. Umushikiranganje arabi vy'ubutare n'agataka Komemanirakiza akaba nawe yavuze ko ku buringanire burenga ibirometero kwadarato 148 aribwo buzocukugwamwo ubwo butare, leta y'u Burundi ikaba ifisemo umutahe kandi ko igiye kunguka amakori eka mbere n'abene gihugu bakaba bazohungukira ubuzi, muyaga nkuba, amabarabara n'ibindi. Tugira amahoro! Tugira amahoro! Tugira amahoro! Mwijambo yashikirije isinzi ry'abantu bari baje muri ivyo birori byo gutanguza ico gikorwa, umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA akaba yavuze ko ubutare dufise mu gihugu cacu c'u Burundi ari itunga Imana yahaye abarundi kugira ngo icukugwa ryabwo rizosahirize ubutunzi bw'igihugu. Haciye umwaka urenga gato dutanguje ibikorwa byo gucukura ubutare Gutubuyenge igakara muri komine Mutambu mu ntara ya Bujumbura. Tubuyenge twitwa Tererare hamwe n'ibindi bikorwa nk'ivyo byo gucukura izahabu muri komine ya Mabayi mu ntara ya Cibitoki. Uyu munsi rero twaje ngayi Masaka n'iteka ridasanzwe ku Burundi no ku Barundi ko turiko turasimbataza intare kwikukira tubikesha ubutare ariko gutuzi kama Imana duhaye turiko n'abashicana. Mashimwe cyane ku Mana yacu idukunda kandi ifite imigambi myiza.
ubutare dufise mu gihugu cyacu cy'u Burundi nitunga Imana yaduhaye kugira ngo icugurwa ryabwo risahirize mu kuzamura ubutunzi bw'igihugu cyacu kandi agaciro kabwo nta numwe yoduha imfashanyo yabwo nta numwe ahari. Yamara rero kino gikorwa cyo gucukura ubutare ni gikorwa gitegerezwa gukorwa hisunze amategeko na cyane cyane ajanye no kubahiriza ibidukikije n'ubuzima bw'abenegihugu. Ubutunzi ni bwiza, ubutare ni bwiza, ariko cyane cyane tubikore twubahiriza ibidukikije n'ubuzima bw'abenegihugu. Katuye kuraba mu ntara zose nta ntara n'imwe itari mu butare butandukanye. Arundi butare bwinshi muri mu Burundi bakora mu ivyuma bwitwa feri nibwo bwinshi cyane muri mu Burundi gusa ubundi bwose dufise uvamo amafera beto ukavamo bya byuma bakoresha mu kubaka rimwe n'amabati n'ibindi. Mu ntara y'ibitoke twatanguje kino gikorwa cyo gucukura ubutare twabahaye uruhusha rwo kurondera gusa izahabu ko niyo bikeka ko ari umurengera, ariko bacu basanga integuro y'Imana irengeye ko abantu biyumvira dusanga mu ntara y'ibitoke ubutare bw'izahabu buri kumwe n'ubundi butare bubiri bukomeye cyane, ubutare bw'umujumu n'ubutare bw'ifeza. Abantu basenga rero mwumva yuko Imana yishura babandi yo kwata ibyizigiro twashaka kubaremesha ko imbere ari heza. Mu kigo cyakozwe cerekana ku Burundi buzaba bwifashe mu mwaka wa 2025 cerekanye neza yuko ubutare Uburundi bufise bushobora gufasha cyane guteza imbere igihugu cyacu cy'u Burundi mu buryo budasanzwe. Ni gisata cyo gutanga akazi ku bantu benshi cyane, ni gisata kizovamo uburyo bwinshi cyane, ni gisata cyo gufasha guteza imbere igihugu cyacu cy'u Burundi haruhande y'igisata cy'uburimyi. Ariko rero nkuko babiririmbye abaririmbyi abakoroni kuva kera bashatse kutunyegeza batwigisha batuzimiza bagomba kutweta ko mu Burundi atari bari. None umunsi raba urutonde mwumvise ko ubutare bw'ingaho ko bungana abuze ko nabuzukuruza bazomerwa neza. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu akaba yavuze ko mu gihe hariho inzandiko zuzuyemwo ibinyoma n'amarementanya zikwiragizwa n'abansi b'igihugu cacu c'u Burundi, ico gikorwa cyo gucukura ubwo butare ari kimenyetso cerekana ko amahoro n'umutekano bisasagaye mu Burundi. Akaba yavuze ko abakoroni batanguye gucukura ubutare bw'abarundi kuva mu mwaka w'1930 baca babiba imbuto mbi y'amacakubiri ku bonse rimwe, ari naco gituma baguma barondera abacangero boza kubafasha gusahura ubutunzi Uburundi bufise. Akaba yarateye akamo abacimba ubutare bidaciye mu mategeko, ababushora mu kinyegero nabo bose bakora urudandazwa rwa magendu urucanke ruriya kwikebuka. Umwaka uheze dutanguye kugwanya urudandazwa butewe n'amategeko bagatwara ubutare mu bindi bihugu cyane cyane mu gihugu cy'u Rwanda no mu butare bw'Igifaransa. Twasanze twarahomvye ubutare bwinshi cyane ndabaza akarorero muri komine Kabarore imbere yo gufatira ingingo mu mwaka wa 2016 yuko duhagarika utuyitunganye neza. Kabarore honyene binjiza ibiro 400 bya korota ku kwezi, ibyo byerekeye leta. Tumaze gufata iyo ngingo umwaka waheze bageze ku matoni 25 ku kwezi, bisigura ibiro ibihumbi 25 ku kwezi. Murumva utagane no kungana tuzoja mwato Imana ntiyaduhaye. Sigura ukuntu twavuye ku biro 400 mu mwaka umwe tugashika ku biro ibihumbi 25 ku kwezi. Ico twarafashe ingingo turicara igisata cy'ubutare kataruduza bigaragara ubutunzi bw'Uburundi. Ejo bundi rero tujye kuraba mu nama ijejwe umutekano w'igihugu twasanze guhera mu kwezi kwa kabiri ako kaja gase kugaruka. Kuva mu kwezi kwa kabiri kuno mwaka amafaranga yinja cyo mu butare yasuye kandi gutibuka kandi tamvo ihari. Bisigura iki? Ni kwa rudandazwa rutema n'amategeko gwasubiri fraud n'amafaranga aciro ntuyabone habura twinjiza amamiliyoni n'amamiliyoni avuye mu butare kuva mu kwezi kwa kabiri kuno mwaka. Birabaje ku butunzi Imana yaduhaye bw'abarundi
buza guteza imbere ibindi bihugu akari bo bashima gemurira abandi akicwa n'inzara byandi baririmba babaririmba bajya ibihugu bigatanga amaraporo n'ibisubutare atabwo kugira bavanga tukoma twaronsa amanota mabi Uburundi burakenye kandi twe dutunze kubera ko tuza kutugurira aho simvuze n'ibijanye n'ikawa ico gihe twasanze ikawa ku mwaka twasanga duhomba ibice 30 na 40% bigenda mu rudandazo rwa magendu muva ku kamara ico gihugu cyashora ikawa aha n'ivu y'Uburundi bakavuga ko ikawa yabo atariyo ari iwacu kandi batiyambere kwisi ninaje tugiye kuraba umwaka uheze no mwaka ikawa niyo batekanije kwinjiza mu bushiranganje buri n'ubworozi basanze ibyo batekanije byaregewe kubera iki nyinshi agenda mu kinyegeho. Akaba rero yaciye asaba abanyamuyinga eka mbere n'abarundi bose kurushirizaho gutsimbataza umutekano na cyane ku mbibe igihugu cacu c'u Burundi gihana n'u Rwanda kuko abanzi b'igihugu batanezerwa n'ibikorwa byo gucukura ubwo butare biriko birakogwa hano mu gihugu cacu c'u Burundi. Nico tubonye n'umunsi rero abanyamuyinga mwe mwegere ngaha uko mwara mwitwaye ku mutekano mucamo kuziza icondo kuko abanzi bariho hari abanzi batifuza gutera imbere mu bimenya kandi bari kureka mwarabonye twaje 2014 2015 twarabonye 2015 twarabonye ndetse ku ruhande bavakura bava mu Rwanda baraza hano bateye baciye mu Kibitoke abateye baciye mu Kabarore nejo muri baciye muri Kongo baje bashesha amaraso bajya mu Ruhagarika bajya bose bajya mu Rwanda twarabafasha bisabwa rero yuko gwe no munsi amakomite y'umutekano muyakomeza akore inshuro ndugusuma ko mwakora muzitirira ibihengeri byose umwansi yomereramo kuko duteye imbere nezerwa turamaze kubibona muga ntabwo tuziba kwaka amakomite y'umutekano igisirikare igipolisi igendereza intwaro yanyabune gwe no munsi cyane cyane mu karere no kumibe zose cyane cyane ndacakarongo cyane cyane kurubibe Uburundi ruhana mu Rwanda na Kongo mwashira inguvu inshuro ndi gusumba izo murumva kiso kuva umuntu yaje kudurumbanya ngo azagenda uko reka gweno munsi tumwereke yuko rutita ibihengeri byose umwasi yocamwo tubizirire kuko imbere ni heza cyane rwose gusa umwaka uza ibikorwa tukoze no munsi ngaha mu mwaka uzatekanywa kuko ngo ibindi bikorwa nyibi bitari munsi ya bitatu murumva imyango imarike mu Burundi kwingana muri wagane na bikere turavyimirije muri Mukanda igitega turavyimirije intega turavyimirije mu Rutana hariya musumba turavyimirije Imana twimiki acaduha gusa dusabwe gufatana mu nda izo ngabano zose Imana ikiraduha babandi bazana amacakubiri bakazana guteranya abantu bitwaje ubukene abantu barimo dufise ubutunzi umwasi hazaronka amenera kuko hamenera no munsi abose muumva ariko barakinda bagaramye bamwe mu barundi bene wacu bataye umurongo nabahemutse bashaka ku butunzi gotahukira mu mifuko y'abanyamahanga nimukoreshe n'abarundi bene wacu nakindi nibaza bahende ngo n'amamanda ngo n'apolitike wapi nakindi barondera n'ubucika bacangero b'abakoroni n'abazungu bazafate ubutunzi babutwara abarundi bicuminiza kandi n'Imana yaratwaburiye bitubwiriye kuko byo bucangero bwayo kuva kera ku Burundi bwikukiye n'imbere yabo ndifuza yuko bija no kuzirikana igihugu mwomenya ingorane twagiye turacamwe kuva abakoroni baje bashaka iki ubutunzi umurundi wese ahaguruka kuhagararira bashakisha kubuhomba kwera kuri cami gucanishamwe abantu bamaconco n'abandi bose kuri amasoro y'aba
murabazi n'ahandi byari kuko ubutare batawe gucukura mu mwaka w'igihumbi n'amajana 1930 abakoroni batawe gucukura ubutare mu igihumbi n'amajana 1930 bacatuyemo amacakubiri batwatwa ko tabutunzi bari ngaho abo ndibigo barajyana nabo bacukura ubutare bwacu batwara nta kindi kibajya mu mutima ni ubutunzi mu bimenye n'umwana azovuka avuka bizi mwimubwiye ngaho nyene ibutihinda muri ico gihe Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi Petero NKURUNZIZA yariko arashikiriza ijambo ryo gutanguza icese ibikorwa vyo gucukura ubutare bw'inzahabu n'ubundi butare bijanye naho nyene hakaba haribonekeje igitangaza mu kirere urugori rukikije izuba icerekana ko imbere ari heza cane ari kimenyetso cerekana ko imbere ari heza cane raho hejuru ari Imana kiratwereka ko imbere ari heza cane demokarasi bariko barakugwanya uretse abarinda urwanira igihugu cawe indetera nkurunziza uri umugabo w'abagabo bakunda igihugu cawe indetera nkurunziza uri umugabo w'abagabo bakunda igihugu cawe ufite umutima nk'uw'imfizi ntuwe gusumba kurisha nawe ukayisumba kurinda wahanganye n'ibihugu bitetse abasi ba demokarasi bariko barakugwanya inyuma y'ivyo bikorwa byo kugura icese icukugwa ry'ubutare ibutihinda umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA yabandanirije muri zone ya Rugari komine n'intara ya Muyinga mu gikorwa cyo kugura icese ivuriro ry'igatongati ivuriro ryubatswe n'abene gihugu bafatikanije n'imvukira za Muyinga rikaba ryubatswe ku mafaranga arenga miliyoni amajana 402 mu mafaranga y'amarundi harimo ayarenga miliyoni amajana 243 yatanzwe n'umukozi w'Imana Patiri Emmanuel Runditse asanzwe aba mu gihugu c'Ubutaliyano ahejeje kugenzura inyubakwa zitandukanye zigize iryo vuriro abanyamuyinga baserukiwe n'umukenyezi asanze ari we buramatari w'iyo ntara ya Muyinga bakaba baciye bagabira Nyenicubahiro umukuru w'igihugu inka zitanu izo nazo bakaba bazise ya Rugamba ya Mahoro ya Mugisha ya Ntwari na ya Rukundo bamugabira n'intama zitanu hamwe rero n'ivyavuye mu mwimbu baronse mu ntumbero yo kumushimira nkuko kandi biri mu migenzo y'abasokuru yo kugabiranira mu ntara ya Kanzanaho ku musi wa kabiri igenekerezo rya 5 Gitugutu umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA akaba yazindukiye ku mugwa mukuru wa komine ya Muruta aho yuguruye icese inyubakwa nshasha y'ibiro vya komine inyubakwa iteye igomwe yubatswe na komine ifatikanije n'abene gihugu bimuruta ku mafaranga arenga miliyoni 109 z'amafaranga y'amarundi iyo nyubakwa yarahejeje kugurura icese ikaba rero ariyo nyene yaciye agirishirizamwo inama yababura amatari b'intara zose zigize igihugu cacu c'Uburundi muri iyo nama rero Nyenicubahiro umukuru w'igihugu akaba yasavye babura amatari guhagararira amahoro n'umutekano kugwanya urudandazwa rwo mu kinyegero n'ibindi nkuko tubishikirizwa na Alain Diomede Nzeyimana icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu inama rero yaje mu gihe igihugu kirimo amahoro n'umutekano ariko biragaragara yuko muri uko kugira amahoro n'umutekano hatabuze utunenge utucanke turiya na cyane cyane ugasanga rutunenge intara ya Kayanza ishobora kubihuriyeko n'izindi ntara cyane cyane zihano bibe n'u Rwanda canke zihano bibe n'igihugu ca Kongo
kuko vyarabonetse imisi iheze ko hari abantu babandanya gushaka kuturumbanya amahoro n'umutekano mu gihugu cacu, kandi kenshi ugasanga bafise bahuriye n'ico gihugu cy'u Rwanda, kuko hariho n'abashoboye gufatwa bemeza neza uko iyo migambi yagiye irategura. Ibindi rero vyashoboye kuboneka nuko hari vyinshi umuntu yoshima, aho biboneka yuko uyu mwaka mu ntara zitari nkenya ata miriro ya Nyakanga yabonetse, ukabona rero yuko ari intambwe ikomeye. Ariko rero ntawe reka kuvuga yuko hariho ingorane zikunda kwibonekeza muri iyi misi, aho mu mabarabara y'igihugu cy'u Burundi habamwo amasanganya menshi, aho cyane cyane biboneka yuko abagendesha imiduga y'ubwoko bwa Probox aribo usanga bakora amasanganya menshi, bikaba rero muri izo mpanuka zo mwibarabara ababijejwe bashobora gutangura kubikorera ko kugira ngo ubuzima bw'abe n'igihugu bubandanye, kugira ngo bateze imbere imiryango, bateze imbere n'igihugu. Tariko rero hariho nibindi usanga harimo ingorane, kuko muri igihugu cy'u Burundi murazi kwitongo ari kintu gikomeye, haracaboneka injyane z'amatongo, haracaboneka ugwikekwe cyane cyane mu bintu by'ibintazi n'uburozi, aho wanashaka kenshi usanga abantu batase rimwe na rimwe ugasanga harabonetse n'abitavye Imana. Ico rero basavye ko bagiye kuzogihimiriza kugira ngo kije ku murongo. Ikindi babura amatari basabwe nuko bogerageza ibishobose kugira ngo bakurikirane uko yangingo y'inama y'igihugu jeje umutekano, yangingo igiye gusubiramwo uko amashira hamwe y'abanyamahanga akorera ngaha mu Burundi uko akora, cyane cyane n'ingingo yo guhagarika ukwezi kose kwa Gitugutu amakoperative canke abantu bose bakora muri gisata cy'ubutare, kuko biboneka yuko ibintu vya fraude vyongeye kubandanse, kandi ari uruganda rwari rwahagurukiwe. Babona amatari bakabasabwira yuko bo biraba bakabikurikirana kugira ngo ivyo vya fraude bigabanuke, kugira ngo umwimbu wo mu gihugu cacu muri obere utangure ugwira. Ivyo rero inama yarangiye habonetse izindi mpanuro mu bisate bitandukanye, atariko ico mwogerageza gukora nukuraba uruja n'uruza ku mipaka, mukaraba n'amahoro n'umutekano mu gihugu cyose. Eka no ngaho mu ntara ya Kayanza muri ico gihe Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu yariko aragirisha iyo nama yababura amatari, haribonekeje mu kirere urugori rukikije izuba nkuko vyagenze mu ntara za Muyinga na Kayanza ku misi ya gatandatu no ku musi wa mbere. Inyuma y'iyo nama Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu akaba yaja ku mutumba myugariro, aho yugura icese umugambi wa kijambere wo kuvomera indimiro ku musozi, umugambi watwaye uburyo bungana n'imiliyoni 15 z'amafaranga y'amarundi. Kuri uyo musozi hakaba hariho n'imirima n'ubworozi vya kijambere vyegukira umushikiranganje w'ibidukikije n'uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema. Akaba rero yavuze ko yitavye akamo ka Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu ko gutanga karorero keza aho umuntu avuka mu kurima n'ukorora kijambere mu ntumbero yo kuzamura ubutunzi bw'igihugu no kurwanya inzara. Umushikiranganje Deogide Rurema akaba yavuze kandi ko ubwo buhinga bwo kurima buzotuma bashobora kurima imbuto mu gihe icyo cyose, eka mbere no mu gihe cici, haba mu rushana mu gihe c'imvura, haba mu gihe cici, aha tuzadufise amahigwe yo kwimbura. Kandi rero umugambi wo kurima muci no kurima bya biterwa abantu bataba bakunze kubona cyane nk'ubushaza, ibitunguru, amashu, gutyo nsahirize mu bene gihugu bakorera ngaha n'abari iruhande y'imirima, gusa bose ntibashobora kugira nk'ibi. Mugabo gutunganya neza umurima neza nk'uko birakenewe. Ico ndababwira no bahanura abene gihugu babaye no gutunganya imirima yabo, bakayica ko imikobeko ikwiye ibika amazi, bakayitera ko ibyatsi bigumya iyo mikobeko, gutyo naho imvura igwa yasi yakanovera ntigenda hariya mu mwonga.
ngaho nyene muri komine ya Muruta Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu yaruguruye icese ku mutumba Yanza ivuriro rito rya Karunyinya ryubatswe ku buryo bungana n'imiliyoni zirenga amajana 37 gatanzwe na leta y'u Burundi biciye mu kigega fonike. Aho nyene ku mutumba wa Yanza kandi yaruguruye icese ikigo cyo kwegeranya amata cubatswe biciye mu mugambi wa Prodefi ushigikiwe n'ikigega FIDA ku mafaranga arenga imiliyoni 77 z'amafaranga ya hani wacu. Hafi yaho nyene yaruguruye icese kandi n'ihinguriro gifu y'ingano yubatswe ku buryo bungana n'amafaranga arenga imiliyoni amajana 293. Inyubakwa yubatswe na komine Muruta bifatikanije n'ishirahamwe twiteza imbere mu ntumbero yo gushimira Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu kuvyiza akorera abanyakayanza. Abene gihugu bo mu Kayanza bakaba baramugabiye ishashi y'inka bise ya Mugisha hamwe rero n'ibikemanyi birimwo ivyavuye mu mwimbu baronse. Ku musi wa gatatu naho igenekerezo rya 10 Gitugutu umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA yararamutse agendera intara ya Cibitoke. Muri komine ya Rugombo yaruguruye icese isoko ya kijambere ya Rugombo, isoko nziza cyane yubatswe ku buryo bugeretse, isoko yubatswe ku mafaranga arenga umuriyaridi n'ibihumbi amajana 9 by'amafaranga y'amarundi yatanzwe ni banki ya Afrika ijejwe iterambere BAD. Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu akaba yaragenzuye iyo soko ifise ibibanza by'idandarizo bigera ku 198. ubare bwiza kandi bw'isuku, amabotike meza, amasoko ya kijambere, maze dutanga amatagisi, tuyatanga n'umutima mwiza, tuyatanga atakwidodomba, azofasha iterambere rya komine yawe. Komine ni rwanje ahumve, komine ni rwawe ahumve, komine ni rwacu ahumve, nimuze tuyikorere. Ku mugwa mukuru wa komine ya Mugwi naho Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu yaruguruye icese ishure ry'imyuga rya Mugwi ryubatswe ku buryo bungana n'imiliyoni amajana 450. Leta y'u Burundi ikaba yatanze imiliyoni 150 biciye mu kigega fonike, nayo ayandi akaba yavuye mu nguvu z'abene gihugu hamwe rero n'ibiro vya Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu byabaterereye amabati, isima hamwe n'ivyuma. Ishure ry'imyuga ry'Imugwi mu ntara ya Cibitoke rikaba ryakira abanyeshure mu bisata bitandukanye nk'ic'uburimyi n'ubworozi, ukubaza, ugukora amazi n'umuyaga nkuba hamwe rero n'igisata kijanye no guhingura ibifungurwa. Muri komine ya Buganda naho umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA yaruguruye isoko rya kijambere rya Gasenyi. Iryo soko ryubatswe ku mugwa mukuru w'iyo komine rikaba ryatwaye amafaranga arenga imiliyoni amajana 550 z'amarundi yatanzwe n'abene gihugu babadandaza bo ngaho mu Gasenyi bahurikiye mu ishirahamwe ibiro vya Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu bikaba vyabaterereye amabati hamwe rero n'abandi bakunzi baterereye isima. Aha tukavuga nk'umukuru w'inama nshingamateka Nyakubahwa Pascal Nyabenda n'abandi. Iyo soko ikaba ifise ibibanza vy'idandarizo, amahangarane, ikibanza c'amacuniro n'ibindi. Abene gihugu bo mu ntara ya Cibitoke baserukiwe na buramatari w'iyo ntara ya Cibitoke Joseph Iteriteka bakaba baciye bagabira Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu inka indwi. Izo nazo bakaba bazise iya mvyeyi, ya mutekano, ya terambere, ya bikorwa, ya rukundo, ya mugisha,
ya bumwe na ya ntwari hamwe n'intama zitandatu hamwe rero n'ibisimbo birimwo ivyavuye mu mwimbu baronse harimo mbere n'ibisanzwe vyimbuka cane muri iyo ntara ya Cibitoke. Ngo hakaba hari mu ntumbero yo gukengurukira Nyenicubahiro umukuru w'igihugu no mu ntumbero yo gukomeza imico n'akaranga vyamye biranga abarundi kuva na kera na rindi. Kwigenekerezo rya 13 Gitugutu umwaka w'2018 abarundi bari baramutse bibuka imyaka 57 irangiye umuganwa atar'umugani Rudoviko Rwagasore yaharaniye intara yo kwikukira kw'igihugu cacu c'Uburundi agandaguwe. Ibirori nyamukuru rero bikaba vyabereye hano mu gisagara ca Bujumbura birongowe na Nyenicubahiro umukuru w'igihugu, bikaba vyatangujwe n'inkuka ya misa yo gusabira uyo muhisi muri katedrale Regina Mundi. Iyo nkuka ya misa rero ikaba yari yitabwe n'abanyacubahiro batari bake uhereye kuri Nyenicubahiro umukuru w'igihugu Petero NKURUNZIZA n'umutambukanyi wiwe, icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu nyakubahwa Gaston ndimwo, abashinga amateka n'abakenguza amateka, abagize leta y'u Burundi, abaserukira ibihugu vyabo hano mu Burundi, abaserukira imigambwe itandukanye yemewe n'amategeko hano mu Burundi, abari mu nzego z'umutekano no kwivuna basi, umuryango w'umuganwa atar'umugani Rudoviko Rwagasore yaharaniye intara yo kwikukira kw'igihugu cacu c'u Burundi n'abandi. Musenyeri Gervais Banshimiye ubusa arongoye diocese nkuru ya Bujumbura yarongoye iyo nkuka ya misa, akaba yavuze ko iteka ry'umuntu w'intungane ritava na gato ku burambe bwiwe. Ati umuntu w'intungane naho yopfa akiri muto ashishikara kwibera mu mahoro. Akaba yavuze ko igenekerezo rya 13 Gitugutu ari umunsi wo gusabira igihugu cacu c'u Burundi ngo gishishikare mu nzira yo gutsimbataza amahoro n'iterambere rirama. Ati umuganwa atar'umugani Rudoviko Rwagasore yarabereye umugabo w'ijunja n'ijambo, asubiza ijambo n'intahe yo kwikukira abarundi bari baranyazwe n'intwaro za gikoroni. Akaba rero yasavye ko abarundi bokwama bagendera iryo ragi rya Rwagasore mu kuremesha amahoro no mu kuba inkingi zayo. Inyuma rero iyo nkuka ya misa haciye hakurikira umugigwa wo gushira ingori z'amashugwe ku ntatemwa yiwe iri ku mutumba wa Vugizo hano mu gisagara ca Bujumbura. Hakaba hatanguye Nyenicubahiro umukuru w'igihugu Petero NKURUNZIZA ari kumwe n'umutambukanyi wiwe. Hakaba hakurikiye abaserukira ibihugu vyabo hano mu Burundi baserukiwe n'abaserukira ibihugu vy'Uburusiya na leta zunze ubumwe za Amerika, abaserukira umuryango w'umwami Mwambutsa ari nawe se w'umuganwa atar'umugani Rudoviko Rwagasore, hakurikira abaserukira imigambwe yemewe n'amategeko hano mu Burundi uhereye ku mugambwe CNDD-FDD, hakurikira umugambwe w'abadasigana iprona n'iyindi.
Ivyo birori rero bikaba vyarangijwe no kumviriza ijambo umuganwa Rudoviko Rwagasore yashikirije abarundi n'amakungu igihe umugambwe wiwe waruhejeje gutsinda amatora y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana 961. Murarangije gutora, muratoreye Uburundi abanyu bazobuyobora. Akaba rero ari no ngaha turangirije ko kino kiganiro. Imana ibandanye kuzigama Uburundi, abarundi ni ntayo kwikukira bahabuje naho ubutaha.